ka vorivori twuva ku mugwi wa Truafa tugenda ku mugwi wa Gihuhusi babandi baje bavuga ko baje gufuta ngo baje gufuta ngo baje gukura ngo bicapere muri cinema mu gacambere baratweje ego byibuka filme yabo yari kuba yasohotse ndibuka bari batubwiye mu ndwi ya mbere ku munsi wa kane ukwezi kw'indwi none Gihuhusi nuko mutangiye mukubura ubu tugeze ku ndwi igira gatatu none mukubura kwabo nuko muga si byoroshe ahigi ucu usanga bimwe muco mugenda mukosora musanga ibyo mutagize muga twize ko bamaze gutangaza lancement yabo ku munsi w'Imana ko film izocisoka vuba vuba oya ubiravye n'abantu bazanye ingufu vyo zirahari nimba bitakunze muri iriya ndwi biraboneka ko hari akabazo baba baragize urabona umuntu agitangura ahora n'ibibazo byinshi hari n'igihe wibaza ngo warahejeje gutumira ugasanga nturatumira abantu hari n'ibintu bihora biba hano ugafata nka sare ahantu wayifashe ugasanga hari ibintu mudahurije ko bikaba ngombwa ko wegeze imbere nibaza ko baba barahuye na bino bibazo mugabo kazima cya gihe kinini giheze kugira bace bakosora iyo twakwita nk'agakosa kari kabaye ubona yuko ku munsi w'Imana umunsi wa Mungu nyene ugiye kuza niko bavuga Gihuhusi baraza kuba bicaye muri hotel Amahoro gisagara ca Bujumbura en face ya Interbank siège guhera igihe cy'isaha 9 igihe cy'isaha 8:30 ego ni saha 8:30 nizo bavuze sinzi impamvu Fedora hese yumvira isaha Nigera grata mu bati kuri invitation handitse isaha 8:30 mugabo uri kurangeza ko 30 izo tumaze iminsi dutaha nuko aya masaha yari nkayo niyo mpamvu ariyo saha yihuse cyane kuza ariko kandi mufasha agaza kuri ka kantu ngo amasaha y'abarundi twebwe ko ntako dukorera haba mu muryango wa RFM haba Diko himself haba Freedom haba berendi wacu tugiye twakire mu kanya twebwe isaha ni saha nuno mugwi wa Gihuhusi ubona ku munsi w'Imana bazokwerekana filme yabo bise Diaspora imwe mu mafilme ni filme novuga ninavugaga besho ko abiboneye muga ni filme no tumira abantu ku munsi w'Imana ababishoboye bohishwe ngaho kuri hotel Amahoro muri ville akaza basikwirabira imonjo ni filme irimwo n'impanuro nico natangura kubabwira cambere coco kandi n'umugu ubona uje utavyorosha n'umugu bakubwira twebwe nabwo tuzokura gusa basanzwe bakina filme eka n'abafana bacu nabonye ibintu tukeneye kubakuramo bakunde filme za hano iwacu nuno mugu ubona baje n'umufudugo udasanzwe baje n'inguvu n'indi bukajoshwa twara mu bajije ubuherutse turamugira muri no industry y'ama filme hariho ibigiye bitandukanye ari ama challenge menshi mbega mwe mwitegure gute kuvyakira ico yatubwiye ibintu tubijemo tubizi oya keke wibaze umuntu anakubwira ngo nibiburi naho vyo kwanga film igira gatatu Netflix byose birashoboka nacananiranye ababera tarashirayo byose birashoboka byose birakunda nuno mugwi two batumira bariko batumuza muri mwanya ku munsi w'Imana bamaze gutangaza ko bagiye kwerekana ni monjo nuko bivuga ego ya filme yabo bise Diaspora baramaze ziri hanze ubutumire babutanze kandi koko nanje ni mu bantu barungurutse gatoya ibikorwa aho byari ko birabera banatangiye kubitunganya biranashoboka ko ijambo bavuze ngo hari zakozwe hari z'abantu bakunze kugeza igihe bavuga ati nimba mwarakunze intore ntindi ni sawa twese turemera ko ari nziza atari ko Diaspora ntimugiye kwigeranya n'indi filime nimwe muzakozwe hano byumvikana ko nimba imvugo izojana n'ingiro Diaspora ni filime nziza abantu bakwiye kwitega kandi bazokunda muri kino gisa ayo namakuru avuga ku mugwi Gihuhusi Diko Entertainment.